Bonsoir, ndabaramukije mwese umwe wese ahari mu cubahiro ciwe kandi tubandanye twigishanya murazi yuko trading igizwe no kwiga turabire hamwe strategie twokoresha muri futures tuyigarde tuyibike tuyisauvegarde kugira iyo ugiye gukora usanzwe warayibitse bikorohere plus umuntu découvre ibintu byinshi plus umuntu yavance muri trading. Okay, nuko ka strategie uja muri Royal Pio murazi ko duca mu setting muri settings igomba gusettinga coin ija mu isoko uca muri strategie uca muri Royal Pio kubera ko Royal Pio ni igikoresho ukoresha muri trading yawe. No kuvuga rero uba wayihurije n'isoko ya crypto muri futures rero bisaba yuko icyo ukora ubikorera muri Royal Pio mugabo ni juste kubiparametra ubundi hoho robo ibikorera muri Binance uko iba yese mu isoko ya Binance. Tugende rero duce muri Royal Pio mwese muribona hano mutayifise Royal Pio ayikoresha uyikoresha wese ayifise dushondemwo muri Royal Pio kituza ngaha kuri mine tugombe tugire nte dusauvegarde strategie kugira isanzwe iriyo ntibibaja gusettinga ibindi ubuze uti ndafise strategie isetinze amahera ko yafise umutaye nk'uko yafise reka ndayemezemwo direct ikigenda niyo ndabanza kugira nte kubanza kubisettinga gushasha sawa chenze ngaha muri mine chenze ngaha muri mine chenze ngaha kuri my strategy settings. Okay, ntafyonda murabona sanzwe fisemwo izanagenda bika ari uri mushasha usanga register hepfo handitse ngo add strategy. Okay, ije muga kwa sanzwe fise izindi zibitsemwo nchenja ngaha kuri plus nkofite ni kugira unongereko ngomba kongera ko yindi strategy nchenja ngaha kugira nongereko nkagira plus. Okay, ngeza ngaha kuri risk type ngaha murahabona nchenza ngaha nkashira muri conservative. Okay, hanyuma nkemeza. Okay, hakajamwo conservative. Okay, aha kuri remarque shiramo umutahe uteguye kuri iyo crypto umutahe mutoya duherako ni 30 USDT. Okay, 30 USDT. Okay, ukayandika uje kuyandika ufite ngaha ufite 30 first buy amount ushiramo 10 izokosha amadolari 10 uti none 20 acaja he ayo 20 nayo kuzira kuvra ama floating loss kuko mazi yuko muri future plus jamwe floating loss plus kendera yandi mafaranga ari kuri balance iziragirane iza irakuvra kugira liquidation price ibe kure amahatawa nibaza sawa. Hanyuma iyi bouton mazi yuko ari kwiferma toujours c'est à fermer margin call limit toujours c'est 1 muri futures izogira mu margin call menshi plus ugira margin call menshi plus wishira muri liquidation cyane kubera ko wishira mu byo guhomba kwa cyane kubera ko abari ma position menshi ufashe nkabi cyangwa 3 position ikenera iki amafaranga yo kwikuvura mu game floating loss sivyo ubisanga rero ukenera mutaye munini yiya wo kuzurakoresha niyo mpamvu ukoresheje margin call limit 1 ugabanije ama risque. Hanyuma huru position take profit ratio no kuvuga take profit no kuvuga ni take profit itumye ija kuzana inyungu ingana gute tugire 1,5 moyenne 1,5 ni ntoya igereranye kwisaba inyungu nyinshi ni sawa ariko plus kwisaba inyungu nyinshi plus uri umuntu maze kumenyera trading kugira niyo utakunda kwishikira even ingene soko izo biri kurifata ushobore kugira sell manuel ushobore kuyaka izo nyungu izo bigezeko ntizisubira inyuma. Okay, huru position take profit call back muzoze mugira 0,1. Okay, sinzi ko mwatahura ngaha igituma tugira 0,1 no kuvuga iyi ni point of sortie no kuvuga robo wayibwiye nguzana inyungu iyo 1,5 wayisabye sivyo
hanyuma burya coin igenda iraduga yongera imanuka swati kamentena kuduga swati kamentena kumanuka rero iyo imanutse canke iduze ivanye n'ingo isavye dufata akarorero bavuze ngo ice kuzana inyungu iri muri short uko imanuka igakibandanya imanuka ikabandanya imanuka ikanarengana n'izi nyungu sivyo igiye kugira kaya kamuvuma ko kuduga ikaduga 0,1 umva bikuragabanya inyungu warose inyungu warose ziko zirasubira inyuma kubera bavuze ngo ice kuronka inyungu biko biramanuka bice kuduga niyo mpamvu ushira point sohote kugira ntibice kuharenga ngo ihave ineza nyungu zose yamaze kuronka zisubire mu isoko kubera ko itarose ahantu isohokera uteza gushiramwo limite uti burya rero naho umaze kuronka inyungu nka 5% akarorero hanyuma ukazona yakwe ni kwiraduga za nyungu zitazikira zisubira inyuma ukazusanga ugeze muri 4% umva atari limite hari uzusanga nyungu ziheze zose mugabo robo ibonye imaze kuduga 0,1% imaze kugabanya 0,1% muri za nyungu zawe robo isohokana inyungu izo yarigeze ko kugira ntihombe hakavamo gusa 0,1% mvuga ni point sorti ushiramo niyo mpamvu usizemo 0,01 ubugize gatoya just ngize nkamuvuma gato ka 0,01 ikivaye hari igihe gifise ibi gishobora gusubira kumanuka kandi ugikongeze n'izindi nyungu mvu yigabanije amashance yo kuzana inyungu zirenze kuko roboro yari Q yakuzana inyungu y'inyongera irenze ku nyungu wayisavye tugende ngaha muri margin configuration ngaha amuze mushiraho 100 imisi yose 100 hanyuma time mushireho 1 okay hanyuma muce mu confirma hanyuma buy niko back toujours c'est à minimiser iyi no kwishira ko 0,01 okay hanyuma strategie periode aha ni cycle urahindura ukashira muri one shot yahindutse ija mu one shot hama ucugira kuri save okay strategie yanje nayibitse ngiyi mayibonye ngiyi ndayibitse rero ngaha bisigura yuko mba ndayifise umwanya wose ngomba gukora mfise strategie ifise amadolari 30 kuri balance mbanzi yuko bisonzo biri parametre ndayifise ntigwa ndagirane ndakora gushasha cenge nkagirane nkatora ya strategie yanje nkayemezamwo direct bica mu isoko nuko umwana yimwinkikirana mu kanya kake ndabarabira ukuntu rero wintegra iyo strategie muri setting uri kurakora utabanje gusubira gutangwa bishasha murakoze